agiye kutukinyira cyo bita agiye vuba agiye kutuzana cyo twakwita TV serie no kuvuga ni amafilme mukinyira kuri television kanaka peut-être TV serie no musi niyo tuvuga yuko tugiye kubonamo tuvuga yuko tuzokubona kenshi cyane gusa sivyo Déborah Emily wandi tatumenyere cyane gusa agiye kugaruka bushasha tuvuga yuko she's coming back again, right? Yeah. Agarutse n'izindi nk'ubu shasha Emily yo muri 2015, Emily 2016, 2017, 2018, 2019, no 2020. Tuyitege Emily atandukanye na wa wundi wa mutatumenyera ameze gute? Wandi mwamenyereye abantu bamenyereye ko nkaze, abantu bamenyereye ko ntagira indero kubera film ya Déborah. Ko ndi umwana nyene ndi brutal ukuntu, but muzobibona very soon ko ntandukanye gose n'ivyo muhora mwiyumvira ko umuntu akora birya ari Chuti bagenzi namwe bakoze ibiganiro vya Buja Today TV uno munsi nawo musi wanyu misi yose nawabwiye ko mubonye Teacher Prince misi yose iyo mubonye tubagiye kubereka amatano amashasha tubagiye kubereka ibintu bishasha na cyane kuno munsi tubabwiye yuko twasizanye ko mu kiganiro cyacu warubizi ni cya kiganiro misi yose tuma tubereka ibintu bishasha na cyane kubereka amatano amashasha kubereka abo mutari muzi ivyo mutari muzi mu documentaire ama biography canke kuberekana nk'abantu bamwe bakora ko bikorwa vyiza bakora cyane gose mu gihugu cy'u Burundi ariko uno munsi nkuko twari turatembera nyene bisanzwe mu gisagara ca Bujumbura tukaba tuzi uno munsi twonose amakuru adasanzwe aho tugiye kuvugana no mu bakinyi b'amayereresi batangiye kina kuva kera azuka izina rya Déborah Merited Emily Déborah koze bigashimwa cyane gose mu gihugu cy'u Burundi ariko yaramaze ikiringo kirekire atavugwa tutazi ivyo arimwo ariko no tugiye ko ari ahantu juste ngo tuzi ko ari umukobwa ashoboye kubita vy'ukuri ubona ko ari karakora neza mu gihugu cy'u Burundi ariko no peut-être abantu benshi baramaze iminsi bakora muyumva ko ari yumva ati utwo muronka gute ariko akuriki nibika tubikiye kubera iki yahoze kandi yarakina neza n'umwigeme tumenyereje cyane gose mu mafilme atandukanye yakinanye n'abanyarwanda kinanye n'abatanzania mu Burundi ego ariko byinshi baza kubimenya kimwe gusa mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu vya Buja Today TV muri kumwe na Teacher Prince the MVP Prince of East Africa tubose yuko behind camera turi kumwe nande turi kumwe na Simon Pro. Yes, bandanya mugira subscribe, like and share na comment kuri channel yacu ya YouTube uje no kuri Facebook muri usanga channel yacu bandanya mugira iki mugira icyo bita subscribe muyabona ku bwinshi naje mugira icyo like kugira mu bandanye mukanda like kugira musho kumenya byinshi tubabikiye muri Buja Today TV. Yes I bananya kubonanya bandanye mukurikirana Teacher Prince muri Buja Today TV mumaze kumenya byinshi cyane kuri Déborah wo twita Emily Merited afite amazina y'icyongereza afite amazina vraiment ari high nkuko tuzi ko ari famous sivyo kugira nanje tuza kubamwereka neza. Yes I ego now turi muri coronavirus ariko twege nose mu Burundi aziko na quarantine tse kuja mu ncyo turamukanya amakuru ga Deborah sava meze neza cyane n'ukuri byiza cyane gose ku bakunzi bacu ba Buja Today TV twababwiye twabemereye yuko uno munsi tuzakubonana na Déborah Emily azina naje ku mazina y'icyongereza gusa nituzi ko ari mu Burundi azi nka Merited Emily Déborah bwa mbere ko twishimishije tuza kubonana nawe. Vraiment ça me fait plaisir guhura nawe. Imyaka ni myinshi hareze ikingo kirekire abantu ko baravuze ati Déborah yagiye novuga ko numwe mu bigeme tuzi ko mu Bujumbura novuga bakubita cyane sensizio novuga yuko bariko ncamca warawo vote ngo bakoze umuti urakunda no muso gikora umuti by'ukuri uriko ramuraba naho tumusanze urabona ko bari mu bikorwa ni project nshasha uriko gutegurira wapi ari ibintu ariko ndandika gusa bya cyane gusa hano hari wifi ego iri Déborah na cyane ndabibusaba ariko natwumviriza na cyane kuri channel yacu ya Buja Today TV. Déborah muramumenyereye mu filime menshi agira kina nka Karori agira kina cyangwa agira kina n'abanyarwanda amafilime agira kina
ni menshi rwose nibaze ko tunavuga ndashobora ariko mumenye ko n'umukobwa ari famous n'umukobwa afise ico bitubwira akora akazi akora cyane rwose ariko no munsi navuga yuko yaramaze ikiringo kigito cyangwa ikiringo nicyo gito kuko kiyo asa n'uwari yazimye gatoya yari mu biki peut-être iyo tubonye umuntu abuze tutumvira mbere ko yoba yagiye mu bindi bikorwa uba usigo gukorana na entreprise imeze gute cyangwa uri muri ONG yayo na entreprise nimwe na ONG nimwe gusa ari nari ndimo ishure iki urumva ibyo byose biranompesha gukora ishure la kwampesha ariko ngacamwe kuri laptop naho kurandika ibintu kandi ukondika ibintu by'icyongereza ndabona ko mengo uriko wandikira nimba ari mu ambassadeur c'est ndabona ko mengo yake kibinkana ka vyo vinyegeje peut-être novuga ko nka Déborah ngo mu famous tuzi mu bigeme bari mu Burundi ko rakora neza hari kintu utubikiye peut-être cyo cyaratumye uno munsi utukubura tukamara igihe tutakubona mu bakini b'amareresi mu Burundi kiriho vraiment kiriho kandi ni kinini vraiment very soon kabisa very soon agati very soon numva ko n'icyongereza aracisha ko cyane rwose ni peut-être numva yuko ama formation yarimwo nadasanzwe kabisa ego hanyuma nagira gatoya nagira gatoya watubantu tukagira gatoya ndazi yuko wanyemereye twavuganye no ku telefone yanyemerera ko no gusanga hano pabari cyane gusora no ko uri ma project yiwa ariko kuba ndakwampesheje I'm very sorry ndazi kuri umwana mwiza cyane gose kimwe cyane ko cyambere nje ngati mugo murabona ko mama ariko yame style z'East Africa numukobwa atishima nuko ameze neza cyane gose umukobwa kuma yitwengera munezero sivyo yes aguma agiye cyane gose uno musi nk'aba ariko ratwumva kena kumenya ati Emily uno musi cyane tuzi kizina nka Déborah ireresi mu Burundi rivuze iki kuri we ireresi icambere kivuze kuri jewe ireresi ni nka famille yanje uvuze ati ireresi ni famille ari abantu benshi batavyumva ireresi ni famille kubera iki ni kintu d'abord nkunda ni kintu canjemo kuva nkiri umwana depuis mon enfance ndagikunda cyane nubwo buzima bwanje mu bisanzwe avuze ati ngo nibwo ubuzima bwanje birumvikana yuko mikogwa byose umuntu akora byose yikora kintu ukagifata kwagira ubuzima bwawe ubigereza agaciro kadasanzwe sivyo no munsi na Emily Déborah nova yuko filme yarayishize mu yarayihaye ibanza cyambere cyane gose ariko tumenyere yuko abantu benshi mu Burundi bayo babonye umwana w'umwigeme agere mu filme ariko arakina ama filme sivyo babona yuko mengo arano mushizi w'isoni wowe uvuga ko iki bon nivyo kubera mu Burundi cyangwa se abarundi baramaze kwiyumvira yuko umwana w'umukobwa canke umuntu wese gusa abonye ari muri film acaba ko ari kirara umwana adashoboka mugabo bivana abo babikira ibirara muri film peut-être barababonye mugabo ni kubera batari baco bariko barakora iyo réellement umaze kumenya ico uri kurakora kamera gufata film ukayifata nka nkama ya antuka nibaza ko ivyo nivyo burara utobigira ntushobora kubigira kubera bari ubuzima bwawe yes maze kumva ko n'ubuzima bwanje akenshi tukoresheje ubuzima bwanje no kuvuga iki ni jewe umubiri wanje umutima wanje nuvuga ko ndafatana agaciro kadasanzwe no munsi novuga yuko Déborah Emily film ayifata ireresi mu Burundi ireresi kuri bavuga ati yayifashe n'ubuzima bwiwe ariko nsubi inyuma gatoya ni ubuzima bwiwawe iyo uvuze ubuzima hariyo famille aramo inshuti n'abagenzi tukaba tumenyera mu maresi atandukanye ugira kina abantu batandukanye nk'abitwa basimo twabamo makina bukenane bare mu mama cyangwa gatipe kigira gukubita na tukaba tukibabona bo bagiye le plupart y'abantu twakoranye muri de film ya Déborah bari mu Rwanda kwanza si le plupart ni bose nka bose bari mu Rwanda no kuvuga ngo ni jewe ntagiye mu Rwanda gusa tuvise mu Rwanda tutumva mengo bose barayere mu Rwanda novuga yuko hari ikintu kidasanzwe bo barubuyeyo kiruta kiri mu Burundi bon ntibirutana kanini mugabo antuka birarutana mugabo bon ils ont quitté baragiye mugabo jewe sinshobora gukita Burundi kubera ko
ibyo bagiye kurondera hariya nshaka ko birya nyene aba ari byo dukora ngahanya bakazova hariya babisangira. Emily to Emily Déborah tufate yuko ari mu patriote n'umuntu akunda igihugu ciwe avuga ati jewe naho vyogenda gute sishaka kuja mu kindi gihugu ivyo bagiye kurondera hariya nivyo biri mu gihugu ciwanje aho twumva yuko peut-être kutubika ikintu kidasanzwe hari umugambi udasanzwe no muse abariko baratwumviriza basanzwe bazi Deborah nk'umukinyi mwiza yatangiye kina kuva kera hari ikintu kidasanzwe twubikiye navuga yuko arakabanga nimba atarakabanga ni ikintu gishasha abantu ko twumviriza bakwitege ko ikintu gishasha kimeze gute gitandukanye n'ivyo bajya abandi bagiye kurondera mu Rwanda. Bon sinobivuga ngaha byose ntago nobivuga byose ngaha mugabo novuga nka ikintu gito novuga bon iwanje ndabibona nk'ari cyo cyanyuma mugabo ndatswe ba fans ko ari nka cyo gikuru iki ni TV série bon n'abantu bakiyangaha mu Burundi babikora benshi bakundokira ama short film benshi bakunda ama video kwa mugabo TV série ni kintu kitari ego agiye kutukinyira cyo bita agiye vuba agiye kutuzana cyo twokwita TV série no kuvuga ni ama film mukinyira kuri television kanaka peut-être TV série no musi niyo tuvuga yuko tugiye kubonamo tuvuga yuko tuzokubona kenshi cyane gusa sivyo Déborah Emily wandi tatumenyere cyane gusa agiye kugaruka bushasha tuvuga yuko she's coming back again right yeah agarutse n'izindi nk'ubu shasha Emily yo muri 2015 Emily 2016 2017 2018 2019 no 2020 tumitege Emily atandukanye na wa wundi wa mutatumenyera ameze gute wandi mwamenyereye bon abantu bamenyereye ko nkaze abantu bamenyereye ko ntagira indero kubera film ya Déborah ko ndi umwana nyene ndi brutal ukuntu but muzobibona very soon ko ntandukanye gose n'ivyo muhora mwiyumvira ko umuntu akora birya ari arakaza ariko arakora ari ubuzima bwiwe ashaka kwigisha umuntu kanaka abo ati ivyo mubona nivyo bintu tuvuga ati muri filme ngo ukuri kuba ariko baraturaba ariko ikinyoma kuba bakinyi sivyo ego cyabimvikana neza yuko abariko twumviza amenye ko Deborah umwana mwiza cyane yose umwana adakubagana timwe arimo no kubera bavita amasene tuvuga yuko afite mu kirundi kizavuga ati ngo kuzobera azobere cyane cyo umuntu ashaka mu gukina amafilm atandukanye mubwage murabibona ariko no musa tusezerane ko tugiye koza turamubona vuba muri TV série igiye gutangura vuba cyane gose ngira nivyo muranga amazi imisi tumusanga ahantu atandukanye na laptop ariko aragerageza kwandika ariko tumiga tumubaze uwo muri umwandisi wa film bon ego ndi umwandisi wa film mugabo ndabikora kenshi mugabo nihaye umwanya nticara no yandika Emily Déborah yatubwiye yuko akeneye gukora ibitandukanye akeneye yuko bya bindi abandi bagiye kurondera hariya n'ibyo akeneye gukora kubera ko adashobora kwandika film avuga ati reka ndabihe umwanya uba hari ikintu kanaka bavuga ati ngira urindiriye n'icyashika ari zo kwicara bifatira umwanya no ni kubera aba director banje iki so barandika mugabo niba mu mwanya usanga bafite ama project menshi niba mu mwanya ati sawa part yawe rero gukora kwandika film cyangwa nyene nkaronka umwanya uhagije ko film kubanze bama film barabizi ko c'est pas normal kugira ngo umuntu yicare ayandi kuko nyene yose ihere biragoye cyane ego bakunzi bibiganiro vya Buja Today TV na wabwiye muri kumwe na Teacher Prince the MVP Prince of East Africa turi kumwe na Sano Pro behind camera anachinko dabwiye ko n'umunsi twazani umuntu mushasha mari mazigekera mutamubona ariwe Déborah ariko nabwira ati mushaka kumenya byinshi ku biganiro birapasa kuri Buja Today TV ni sifi kugira subscribe like na share hanyuma cyangwa ukunda ibiganiro vyacu siga gusa commentaire yawe yose aje kubikora ibindi byose ukeneye byose bitari gushikira mu mwanya muto cyane gose ariko tubase gatoya muri studio tuje mu buzima busanzwe nka Déborah tubwira ibintu bibiri akunda cyane gose mu buzima bwe n'ubuyi bati ibintu bibiri navuga ko jewe Déborah nkunda cyane gose vraiment this is ni ngibi a part ya film ndakunda kuririmba cyane ndakunda no kuba alone y'abantu ndakunda
kwicara jenyene nkuko urabona ko usanze jenyene ndakunda voilà kuba écarté n'abandi bantu nkicara jenyene. Deborah arafise umusheri oya cyane kumugero tuzi yuko ari famous amaze gukina amafilme menshi ane gose ari cyamamare navuga yuko azwi mu Rwanda mu Burundi natandukanye birashikanye nakabaho adafise bagendana birashika cyane nimba bitanashika ninje ndabitanguje nibaze yuko ubwo ni ubukazi cyane gose turese filme oya France nukuri je singaje ndumuntu aguma yitwengera nawe urabona kuva dushika sijafunga sura nguma ntwenga Déborah tuvuge dusimye gato umuduga yifuza kuzo afata no musi jewe ndahije amashuri ndaronse inoti nziza inoti zifadika no muduga umeze gute ya just my dream car ni one préféré cyane ndagukunda vraiment ibibazo byawe gusa bon umuduga wari wose naho yobe camion mugabo iltifi gusa ko yitwa umuduga ego nibaze no musi turi kumwe na Deborah muri kumwe namenya byinshi kuvyerekeye Deborah no censheri ku buzima bwiwe. Deborah amaze imyaka igera ku 9 ariko arakina amareresi mu gihugu cy'u Burundi ariko uno munsi tukaba turi kumwe turavugana byinshi muri ko bi très intéressant uno munsi. Deborah nibaze yuko Deborah yaje amashuri n'umugambi uwuhe udasanzwe afitiye igihugu cy'u Burundi bice mu mareresi. Mfise umugambi umwe wanje ni rêve yanje kuva nkiri muto. Mfise umugambi yuko kanshi abakinyi b'amafilme cyangwa abaririmbyi barakita Burundi bakagenda kurondera ubumenyi kanaka hanze mugabo bakagenda kurondera ndabivuge gute ubumenyi voilà ubumenyi hanze mugabo kweri kitwe twenyene aba acteur cyangwa aba actrice tuto kwicara hano mu Burundi hari aba acteur n'aba actrice benshi twicare twenyene bijya abandi bahora bagenda kurondera hanze rijya shure rya filme bahora bagenda kwiga hanze tuje twicare hano tuyigire nimba ari kurondera turafise vraiment abanditsi beza turafise abigisha beza turafise aba director beza bashobora kukwigisha ukamenya byose tuze kubigirira hano nabo baze baraza ino. Ego no musi Emily Déborah nizo ko mu kinyoma rero samenye mu Burundi aba director babiri bavuga yuko ya presse cyane gose mu Burundi avuga ati kuri filme je bankoreye filme numva ko ndagira gutya n'abandi. D'abord no director wanje wa mbere nkunda ndamukunda cyane Majaliwa Maja vraiment respect ahuri wenye narazi ko ndamukunda cyane kuko untegura ifana yiwanje mumise ko ari sawa cyane. Maja akwandikiye film arayandika wakavuga ati director wa kabiri ni director kwa nkundi ngene agira ni benshi bamze kuri Ringateri voilà Ringateri nawe arakwandikira akakwandikira comedy ugatwenga umva sinzi. Yes, urumva yuko mu Burundi turafise aba director benshi ne gose bavuga ati kira muntu wese n'igikorwa ciwe ushaka ko igikorwa cyagikundwa gerageza gukunda nkuko Deborah yabivuze ati gerageza ikintu cyawe uri kirwe ikora gikigire gishira muri wowe ukigira ubuzima bwawe ugice bitagaciro kica gituma nawe abona ko nakumviriza bavuga bati you're so special. Dusubiye gato nyuma gatoya Deborah mu buzima busanzwe turese gusa amashure nko muri vacances ni ibikorwa bidasanzwe ibihe yuko arakora navuga yuko bishobora kuzovyara kuvyazamo umusaruro udasanzwe dusanzwe uriko arakora nk'ukya turabona ko ari ikintu kanaka peut-être witeguriye hari igikorwa ukora à part ibi vyose ishure na film. Novuga ko nta kindi gikomeye nkora ni film nakubwiye ko ari bwo buzima bwanje. Ikindi nkora ndumuririmbye muri eglise gusa nta kindi. Deborah n'umuririmbye muri eglise ariko umvise umuririmbyi si blague sivyo bavuze kuririmba muri eglise uri imbere y'abantu. Deborah urashobora kuduha akapera gato gisa ko ariko ratwumviriza sikiyamenye mukino muri rese atagira amasoni ukibona wese aririmba neza avuga neza ariko akaze mu mafilm ariko adakaze mu buzima busanzwe sivyo watwemera akapera gato. Panze nukuri je turagwana je na wewe akapela kagufi mugabo
katwara nka 5 secondes. Hajashindwa 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 Deborah hajashindwa sio. Anakwambia vipi avuga ati mafia sanze ukina vimbaze gukora byose abantu banuka mu message ku ma Facebook tunatakaye sijashindwa sindana negwa nkuko aje kubitubwira ati narananegwa aracari karagaruka sivyo birahuye na canca n'ivyo n'ubuzima ariko araba no munsi ariko aravuga ati ngo arataka ariko yavuze ko giye garuka ma TV série cyane très bientôt ariko tuvuze TV série tuvuga ki uzozikenera na televiziyo ni contre na televiziyo kanaka muzozikora nako cyane. Bon nta contrat turagira mugabo ndibaza ko vuba cyane tugiye gusinya contrat. Ni televiziyo yitwa gute? Ni Ijisho TV nova ko très bientôt tuteguriye kuba ma TV série kabisa. Akajambo gato kwa bakunzi bacu ba Buja Today TV n'abafanzi ba Déborah na cyane ubiru wabwira ati mubare ko nataka ariko ndiko nabategura ibintu bidasanzwe cyiza kiyo gutuma mwese muri ko muranyumvira ukuntu nugo bati mama yagarutse wati umugenzi wacu yagarutse wani twakunza yagarutse akajambo gato bwira abakunzi bawo. Akajambo nobwira abafans nuko bashaka kubona ibikorwa byanje kwama bari update bogira aho hepfo gusa hariho mu giswahili bavuga kakengele kwa kengele bagira subscribe share na notification aho bazokoma babibona every day. Yes ababwira ati mugire subscribe like na share. Uno musi Deborah arafise channel yiwe ya YouTube canke Facebook? Facebook irahari mugabo YouTube no ntaje ndagira. Bishoboka gute umuntu umustar akomeye nka Deborah ashobora kuba adafise channel ya YouTube? Birabaho hari igituma nabigize. Ari umuntu nawe ngaya yandise avuga ati ngo bagenza ba mutima ngo bamutima ngo barayakumaranye ngere yashitse kuvuga ageragije kureba ku ma réseaux sociaux. Numva ko nta kintu umva uri kurabura kuba udafise channel ya YouTube? No wanje nibisanzwe kuko nigihe cyabo. Nigihe cyabo nibaze kutwabamenye kubera YouTube n'ama channel yabo. Nasivyo nibaze ba bagenzi bawe bari hanze ama diaspora bakene kumya Deborah bagukurikirane sivyo atari kuzuba kukurikirana ku ma televiziyo abandi ko bati mushaka kumenya byinshi kuvyerekeye jewe mumurikana kuri channel ya YouTube yanje marasanga ko urakoresha Instagram. Nta na kimwe nkoresha na Facebook ndayiza ko ngira ndazi rimwe mu mwaka. Strange kukuronka ni kuri telefone gusa na Facebook ni par hasard arazimvye cyane gose ariko ni vyiza mbona rimwe ariko ni vyiza cyane gose ariko ngerageje no kuraba kuri Facebook yawe ndabona office followers 1670 ipare biko ngagaca nibishika iyo bagusavye ubugenzi abantu benshi kabangira kubugenzi sinshobora guha ubugenzi je ntakunze nagira umustar ahereza ubugenzi umuntu wari wese kubera mukurikirana. Bon jewe sinzi Facebook no sindabikunda ni isezerano rye tugera tukeneye ko twege abamenyesha makuru ba Buja TV canke abari ko twumviriza anofata cyane nk'aba fans bawe barakende kumenya kumva yuko Deborah afise channel ya YouTube afise channel ya Instagram afise channel ya Facebook canke page wawe nigiki basezerano kubera ko biratuma nawe baguma bagukurikirana ku bwinshi bwa TV turi kumwe nawe tuma tugukurikirana hari isezerano office canke umugambo ufise go créer ama channel. Bon uriho kubera ko ishure ryaheze nibaza ko vuba cyane. Reka tugushimire cyane gose Deborah.